Action. Yes. Yes, kandi baramutse ndabifurize ibihe byiza ndetse muranarirwa mu bikorwa byanyu bya misi yose. Reka mfate undi mwana ngenda bifurize umwaka mushasha mwiza, umwaka w'imigisha, umwaka wo kuranirwa muri byose. Utaronse muri 2023 muri 2024 azoronke, uwarozwe muri 2023 muri 2024 ntazarogwe, ndetse n'utarozwe n'ubundi ntazarogwe. So my name is STARBOY the Sheep, and I like to support everybody. Ngira ngaruke ku kintu kimwe no bwo kimaze iminsi ko kiravugwa naje cyane bitewe n'umwe mu bantu basanga bahagarikiye ibikorwa bya Dorcas na Vestine. Nashimye kuvuga izina kubera ko yakoze ibintu bitari byiza. Nagiye kuri post no bwo ko postinzwe ku nyarwanda.com, bapostinze video ya Isaac Classic asanzwe arongoye ikinyamakuru Isaac TV. So uko biri kose ari abantu batari ko baratahura impamvu turi kuvuga yuko Irene yakoze ikosa. Irene yakoze ikosa gute? Kwera ko uno munsi abantu dukora ku ma YouTube channel, turazi YouTube channel kuno zikoreshwa. Hari aba artist batazikoresha ma YouTube channel yabo. Usanga nka Bakidum bafise abantu baraba, ba Bifizo usanga bafise abantu baraba ma YouTube channel yabo, ku buryo bakwise copyright cyangwa sticker adashobora kumenya yuko ari copyright cyangwa sticker. Reka renda kubwire ikosa Irene yakoze. Ndamuvuze mu izina sinari kumuvuga mu izina kubera ko numugizi wa nabi yakoze ikintu kibi, kubera ko ushobora kudukorera ikintu kibi twebwe abarundi kandi uzi yuko uzogaruka undi munsi. None ni wagaruka undi munsi ndazoguha amazi. Hari abantu bagiye baravuga ngwe mwe mudufungira abantu. Yes, uko biri kose hari commentaire nabonye ngo mwe mudufungira abantu mu Burundi. So nibaza yuko igihugu cyose gifite amategeko yacu. Ninaza mu Rwanda nkakora amanyanga bazafunga, ariko niwaza mu Burundi ukakora amanyanga bakagufunga, ntuzovuge ngo igihugu cyacu ngo gifunga abantu. So reka tureke kwinjira muri ivyo bintu. Nagenda abona commentaire zitandukanye. So YouTube channel kuntu zikoresha, YouTube channel kugira ube monetize nuko wakwije 2000 by'amasaha. 2000 by'amasaha rero n'ababirondera mu myaka 2 kugira atangure guhembwa canke imyaka 3 cyane. Urumva hari n'ubinyarusa ugasanga mu mezi 2 mu kwezi kumwe aranse 2000 by'amasaha n'aba subscribe 1000. So ibaze rero nk'ubu Isaac afise plus de 120 subscribers, sivyo? Aho kumukubita sticker cyane umukubite bya bintu ushora amahera yose yinjira aje kwa Irene, ugaca aho kumukubita copyright ugaca mukubita sticker. Sticker ni ikintu gikomeye. Sticker bagukubise sticker zitatu, YouTube naho bufise umuriyoni w'aba subscribers, YouTube irayitwara kandi ntureklama bayigusubiza. Irene muri abo bantu bose yakwisa ama sticker nta numwe yabagiye ko afise sticker zibiri, sivyo? Umaze kukwitwa sticker zibiri abasigaye ko bagukubita carton rouge, sticker ya gatatu ku buryo YouTube yawe cyane bacha bayitwara. Ibaze umuntu yarakoreye YouTube, ararondera abasabone, ararondera amafaranga, arakoresha ama déplacement, ugaca umukubita sticker YouTube yiwe ikagenda. Bagukubise sticker imwe, abasigaye zibiri kugira bagukubite rouge, YouTube yawe bayifute Burundi hafi. Iyumvire rero uwo mutima mubi wagize wo gukubita sticker abantu bafise ama YouTube channel. Umukubise copyright umuntu ashobora kuyereka akayikuramo video akayifuta. Urumva? Iyumvire rero sticker atari umuntu afise YouTube. Umuntu yaguse sticker nyene ubwiwe, sticker nishobora kuvanga. Bas nimba twakiza amakosa yo gufata video ya Vestine na Dorcas tuyifate mu Burundi, twebwe dufise ama YouTube channel, hari abantu badukurikirana batashoboye gushika muri rya show. Sho mwarabonye ko yahomvye ya Vestine na Dorcas bivanye n'amafaranga baronse, haje abantu bake vrema. Sho no vuga yuko yahomvye ugerageje kuri abantu baje n'ukuntu bari bateguye show, kuko show yagiye gutangura itevye bivanye nuko abantu bagiye gushika batevye. Ego nibutashaka ko dupostinga Vestine na Dorcas, wari gutumuza inbox katubwira ati abantu mwapostinze, nubwo wari guca ku muntu wari we wese wo mu Burundi akatubwira ati abantu mwese mwapostinze Vestine na Dorcas bifute. Tuwe dufise ama YouTube channel tuba dushaka kwereka abafana bacu baryoherwe, barabi bikorwa turiko turabashikiriza, barabi kuno Vestine na Dorcas baje mu Burundi. Ni bikorwa byabereye mu Burundi, sije twaje gufatira mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva? Ni bikorwa byabereye mu Burundi, sije twaje gufatira mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda bose nta mutima mubi bafise, ariko abafise imitima mibi ni kuri kwimana iyo mitima mibi ntaho muzoyicana. Wari guca ku muntu mukamubwira ati abarundi mwafashe show ya Vestine na Dorcas, cyangwa ukabivugira hajya kuri show uganatuma n'umuntu show iheze. Wari kubatuma ati bwira abarundi bose bapostinze iyo show ya Dorcas na Vestine ko nzoba kubita ikintu bita sticker batabifuse. Hari umuntu wabucike je kwa nkubise sticker warambagije ati futa ivyo bintu. Rero abanyarwanda muri ko muritiranya ibintu, hariho n'abarundi bariko baravyitiranya.
ivyo Isaac yavuze nivyo, mureke imitima mibi. Kwe tumaze gufata amashow menshi atandukanye. Hari n'abanyarwanda bahora baza show muri show mu Burundi bakavuga ati nta yindi kamera dukeneye iki ibintu nk'ivyo, dukena ama image bari twifatira. Byatumye ndanafata decision kudasubira ku kibuga cy'indege. Narandi promoter yarayifashe bakoresha umwanya ba Isaac n'abandi. Reka natwe tubafatire rero ambargo ntituzosubire kuza kubategera ku kibuga cy'indege, urumva, kubera ko tubereka umutima mwiza ariko mwe mukatwereka inabi. Sticker ni ikintu gikomeye cyane ku bantu batakizi guys. Sticker zitatu YouTube yawe ucano barayifuta. Uno musi nk'igi 50 by'aba subscribers. Iyumvire nk'ije sticker zitatu. Uyo wankubise niyagize kabiri. Ubu unyahoze akankubitiye gatatu. YouTube channel yanje bace bayifuta. Ariko nk'ubu wewe wadugusita ama sticker wogira ukagira ukarondera umutekinisiye wawe akabikora. Sticker zova mu zikagenda. Ariko je nta kigongwe ndagusabye ko wankubise sticker. Sticker imara ameza ya 3. Icayikuramo. Urumva? Ikivamwo sticker ameza 3. Urumva? Hatagiye mu yindi sticker nta kibazo iyo yiwawe izovamo. So turekere kugira umutima mubi, ibintu vy'Imana ntimubishire nk'umutima mubi. Vestine na Dorcas ntimutuma abafana biwacu babanka, mureke imitima mibi. Irenere ku mutima mubi. Twebwe nimba twafashe sho nitwaje mu gihugu cy'u Rwanda iwanyu, twabifate mu Burundi. Irevre ushaka kuvuga ati ari wavuze ngo yego ngirene ngo yabikurije, none nimba ari yabikurije. Abo bantu yari kwarashikiriza Vestine na Dorcas kugira babakunde cyangwa bakunde ibikorwa byabo. Iyo bavyanka se baba bageze aho bageze. Erigara bashikirije bene igihugu abarundi n'abanyarwanda. Kubera umutima mwiza barabakunze. None nawe ubishizemo inzigo barashobora kubanga. None sijyambere mwari muri sose Vestine na Dorcas, nijyambere mwari muve mu gihugu cy'u Rwanda muza mu Burundi. Muraja muri Tanzania se, muraja muri Kenya, nijyambere basohotse igihugu bajya gukora show hanze y'igihugu. None mubitangwe mu Burundi. No muri Tanzania tubwe ko muzobikora cyangwa muri Kenya. Reka tubwe nko muri Tanzania mutazi kuko muri Tanzania nibo batumira bamuririmba ikinyarwanda, batanzania byo bagora cyane. Kuko twebwe haje mu Tanzania mu Burundi bivanye nuko twumva igiswahili. Bira macingana neza uko. Sivyo? Tureke umutima mubi dushigikirana muri gwa rukundo. Nariko ndatahuza abantu bagiye baragira ama commentaire atandukanye. Sticker ni ikintu kibi. Ni nko ku muntu yo kugwaza sida. Akagutera sida. Sida ni ikintu dutinya. Abantu twese turatinya sida, umugera wa sida. Rero n'abayitubere nimba ari ikintu dutinya cyambere ni sticker. Urumva? Cyabimva rero umuntu atinya umugera wa sida nako tugatinya sticker. Bisigura yuko ni ikintu gikomeye cyane. Mbo ivyo yakoze ntabwo ari byiza, nanjye byatumye mfata decision kandi nziza. Mugabo umurundi nzamushigikira vraiment asampus. Kubera ko nabone baratweretse ko bakunda ivy'iwabo, gukunda ivy'iwabo sikosa. Natwe gukunda ivy'iwacu nibaza patari kosa. So abarundi abantu munkurikana kuri Star TV. Reka ndabisabira ikintu. Dukunda ibikorwa by'iwacu. Kuko ntitwakunda ibikorwa by'iwacu agasuzuguro badusuzugura abantu bamwe bamwe. Kazova kandi uri umurundi kirazira kwikengera ngo ntidukaze iki imiziki mu Burundi iraryoshe. Iyumvire nk'indirimbo Sitaki ya D1. Nkosora indirimbo zimeze nka Sitaki mu mwaka akaboneka nk'indirimbo rufate 15 zimeze nka Sitaki. Sitaki no musugiye mu makarite yose urayumva. Iyumvire asotse nk'indirimbo zitandatu basi zimeze nka Sitaki tureke 10. Ni kuri kwimana muziki wacu wotera imbere. Ikindi ni ikintu nacu je numva leta umunsi umwe tuzoyisabe ku buryo haje umunyamahanga bamuce nyene ikori rikomeye ku buryo ata muntu umunyamitahe azopfa kuzana umunyamahanga byoroshe. Kubera ko abanyamahanga iyo bahace uno munsi muri show hari abantu bahamagagwa ngo bimufashe. Uri umuririmbyi ukagenda ugiye gufasha muri show, ugiye gufasha ukazoja gufasha uzocumbwira yuko na audio yawe na video yawe ubikora ku buntu. Bakaba bigukora ku buntu uzoje gufasha. Ariko ukabikora audio yawe ku mafaranga, video yawe ku mafaranga, nta show kwe kujamo zo gufasha. Ijya show ya Pole turaza baririmbyi bagiye kuri stage ya Krisizi, bagiye kuri stage bagiye gufasha. Kandi ni na show yagaragayemo yuko hari haje abaswahili benshi. Mu kuri Krisizi nta n'indirimbo nyinshi za Danger Fist. Nta ndirimbo nyinshi afise ariko ni show itarimo vibe ya Danger. Sivyo? Bikundi ivy'iwacu, abartiste biwacu baronka amafaranga meza atuma babaho. Nabone bamenye kwibrandinga, nabone bamenye gusora ibikorwa vyiza, bamenye ko atakintu cyo gufasha kibaho mu kazi. Kora akazi keza hama bazi baguha amafaranga afadika meze neza cyane. So amazina wanje ni Starboy the Ship, iyi ni Star TV, ikinyamakuru cyo wanje naragikoreye narakiruhiye. Rero nkubise sticker kugira ushore kunyononera akazi kanje na kreye nkoresheje ingufu zanje, nkoresheje imitahe myinshi itandukanye. Nukuri sino gukunda unagarutse mu gihugu ndanakubonye usanga nagufashe ku mashati, sivyo?
rero tureke umutima mubi umuntu yakoze kidakunda mubwira ati iki kintu naco nakunze gifute. Hari abantu benshi kwama twakoze ama interview akakubwira iyi interview twayikoze ndayikunda ariko muhira bashwa niki niki yifute tugayifuta none ndugwisa mastika cha nuko imari bayizegere cyane mwese kuko muradukurikirana kuri Star TV ndabwira ko ndabakunda cyane kora sabone sharing ino video ahantu hose abarundi dukundane abanyarwanda barafise utuntu tutwa promote nijya urabona umuntu mu Burundi umu artiste apostinga ku mapage yo mu Rwanda no namusi numwe ariko uzona nka page zo mu Burundi zigiye gupostinga Bene Medi umu postingira iki arabimenya ko amu postinga twe ko batadupostinga rero ama page dukundane ubu tugiye tuzovuga ni dukore natwe akagiko yacu kaba promoter aba journalistic umuntu azozana ikintu cyo mu mahanga atari cyo mu Burundi tuzomenya ukuntu tubigenza kugira tuzovugana tuzomenya ukuntu tubikora kugira dushyigikire impano ziwacu kwera ko natwe muziko mu Burundi urakazi wanashima kuruta mu Rwanda mu Burundi hari impano zikomeye cyane kuruta mu Rwanda hari abaririmbyi benshi batandukanye ba Epidey Winner arafise indirimbo nshashi ryoshe cyane Epidey Winner arafise indirimbo imeze neza n'umwana akiri muto kandi azi kuvuza na gitari dufise ba Dramati bari noji abo se bari byo gukorera miliyoni cyangwa miliyoni 2 kugira babeho barakwikora miliyoni 3 kuduka ibintu bikagenda neza cyane. So thank you so much mwese ko muradukurikirana kwa register bwana basigure yuko icyo Irene yakoze cyangwa Abanyarwanda badukoreye atari cyiza ntabwo ari cyiza na gato. Murazi ko badufatiye nabi Double J na Kiriko murabizi mu nyuma yaguhari abakoresha ikiganiro abahendereza ama brochette ngo tugo turasangira n'abarundi dusangira n'abarundi gute wewe sho wateguye babafashe nabi sho wewe wateguye ubwawe uvuga ngo murako murasangira ngo brochette zijya 2-3 hariya anye mu beba itagute kuri abo brochette 3 zo kuri abo no guys no